ndabona neza ndatahura neza ko ubwoko bwose bwabuze. Navuyeyo nkize kuko nari mfise igisobo ku mutima giteye ubwoba, hariho benshi nari mfite inzi gutoheze iyo ntaremuruka. Je narakozweko cyane mu magume mu 1993 twabuze abantu benshi muri famille kwa mama bapfiriye ku mutumba w'ahantu bita Nyamirambo. Barapfuye ntitwashoye no guhamba, hapfuye abantu bashika 54 muri uwo muryango, nta numwe twashoye guhamba. Harimo n'umwe muri bo yashoboye gutorwa muri ivyo biziga yitwa Jean Baptiste Arez, ubari hanze wanditse kuri ntunze ya ucubibona kuri YouTube ukandika ko Jean Baptiste Arez ucumubona yitorewe n'umuzungu yakora ngaha muri EMS Muyinga. Niwe mwana yashoboye kurokokamo muri abo bantu. Uwo Jean Baptiste Arez afise ukuguru kumwe, imbugita 8 mu gatonto 12 mu mugongo. Byaransigiye ibikomere byinshi cyane kuko bari abana burunganwe, bari abana twokuranye, wari umuryango twari kwishimiranira. Birakora ko na papa famille yacu yari famille itunze, ifise ibintu byinshi, inka nyinshi, impene, ibintu byo mu nzu, inzu nziza. Biradukora ko cyane kuko tumaze guhunga twabayeho nabi cyane, tubaho mu mahema, akazu kati tutishimiye, tutari dusanzwe tubamo, twari twakuze tunwa amata. Ariko tumaze gushika aho hantu bace batangura kuduha intete z'ibigori tudashoboye kuzirya, turi abana bato cyane. Papa aratungurwa acatangura kwinwera inzoga nyinshi. Mama kamaza kuki uhinduye ibintu tahora ukora, kanwa n'itabi. Papa agakunda guhora, cadukura tuzi yuko abantu tudasangiye ubwoko ari babi. Twakuze dufise igisebo ku buryo bwaho ntangura ishure, mbonye nigishwa n'umuntu tudasangiye ubwoko nkumva ko ntokwiga nkaca nitahira, nkumva mfise ikibazo cyo kuja mu bandi, sinigera nishimira icondi, nama niyumvira igituma vyatubayeko. Ndakogwa ko tumaze guhunguka mu 1998 badusubiza mu makomine twaje tuvamo. Badusubijemo hari umwarimu yankubise inkoni 48. Uwo mwarimu nubaheruka kwica umuntu, nubari mu gashonga harafunzwe, yishe umugore wiwe. Umwarimu yarankubise inkoni arangi umutima yitwajije ubwoko bw'iwanje. Bica bituma mpeba ishure, canja kwiga ku mukoni mva Kiremba. Ngiye kwiga ku mukoni mva Kiremba narateguye iki bintu bamukorera biranka. Naragize ihinduka cyane. Ihinduka nagize sirindi, nta nzigo nkifise, nta ngorane nkifise. Naragiye mu mashira hamwe kuziganya no kuguranana muri nyubahiriza. Bimwe niyumvira ko abo tudasangiye ubwoko baba ari babi, ndagira mariage no tudasangiye ubwoko, naho vyashitse akampemukira, sinigeze ndamuhemukira. Naragize mariage ndayishimiye, ndayikunze, naho bitakunze ko tubana, kandi n'ukuri naho vyashitse nkahungabana no twubakanye bikampungabanya. Ubu nabagiriye nabi jewe bakongera bakagirira nabi umuryango wanje, bose narabababariye. Ubu duhe turaramukanya n'umugabo wanje nije nagiye kumufunguruza namufungishije kugira nshike ku rugendo rwo kubabarira. Naragiye mu ntuze yamukure mu rugwa imvune za kahise mu kigo Igitega. Ngiye twebwe rero nayisanzwe ku mutumba ndumu apesi, nanje naremurura imvune za kahise. Ariko ntitwari bwagira amahirwe natwe yuko turemururwa. Burya rero haragera igihe natwe turashikirwa, baratujana mu kigo abapesi Gitega. Turagenda, hari amasanamu nabonye anyibutsa vyinshi mu rupfu rwa papa, bihita numva ahubwo ngize ishavu cyane. Ariko baramfashije, abapsikologe twari kumwe barandemurura, turandabona neza, ndatahura neza ko ubwoko bwose bwabuze. Navuyeyo nkize kuko nari mfise igisobo ku mutima giteye ubwoba, hariho benshi nari mfite inzi gutoheze iyo ntaremuruka. Kandi no havuye nkora ikintu cobandanije ari hori mu muryango,
ariko Imana yarakoze nukuri abona ari mfite inzigo bose narabahariye ubu turaramukanya turahura bite ni sawa nta ngorane mfise nka twebwe wanashaka nk'abantu turiko turakura ivyagumye bituzingamitse sibindi abavyeyi bagenda batubwira ivyabaye muri kahise ahubwo no kubandanya mukagwiza inyigisho cyane cyane mu bapapa abamama kuko abajene bobo barabwirwa kandi babwiwe n'abantu bumva n'ingoga urumva ryahori tubandanije tugiga ntaco rizoshikanako uburundi icyo nsaba nuko mwokwigisha abavyeyi bose bakavavanura n'ingendo zo kubwira abana ngo buriya bwoko nibwo bwanyiciye buriya bwoko nibwo bwagize iki buriya bwoko nibwo bwagize iki ahubwo aho kubigisha ivyo bakatwigisha kwiteza imbere